wawe wewe ngo ngiye kuzana upapuro ahubwo n'umwanya uza kumbwira ngo na telefone barayije no tunda ku nyaruka cyo kuzana telefone we fifi twubahane sawa fifi ndababaye telefone ndwi base nariko ndayikoresha fifi mumenyane basi zana telefone yanje byo nyene nabindi calm down ntungaye bugufi umviriza ndi mugufi urabugwanje umviriza ikinzanye waramutumye umuntu ibintu byose byahereye imbere ya kamera ndakubaza ikinzanye ari giki aho ntababibona mwe kubera ko mushaka kwiboruka mu mutwe ikiyuze kikuzanye ari giki urinda ubazi kikuzanye ari giki ndagirura kibuzovura n'umugabo ntuzi kuvuga buke nta mugabo ngeneye ndakwisabye kama iko natajijwa mimi nikwambia kama ikukuleta elfu 10 ni yangu sema pole bimwe wonde ari faranga zako weje ukaninunua simu wewe anarwa nini nani simutaki na simutaji chenye nataka ni simu yangu unanifata wari bwambone kubusutwa nararoga telefone yawe banzurindire phone uraza kuyironka sasa koresha umwanya rero kunesha umwanya so gezi isaha rero burya nafashe umukunzi wawe kandi uyu mukunzi wawe ashobora yajya yishura ibintu byose we watoye singira umukunzi wiwe nakubujije nari umukunzi wiwe nandi mu ex bisigurike kunsanga mu rupangu rwanje kuza kunyaka telefone umuraka kanya ni wamuzanye so wamuzanye nije namuzanye nyene undazi murakundana nibyo bikura aho gwaruje naguhigura uko umbwira ikintu cyewe wawe nta kindi cyakugenza wagenza wari urukundo sinkunda munisikiriza misipendi sindubukunda umukobwa wishishi nkawe upo acha mimi nikamateni ya kwangu najua chenye kimwemo ndani hapo unanisikia na unanifuata kwa makini nipatie simu yangu mkundu wa nguruve ipiripiri barishizemo amazi rirahora nenda huko STV every story matters. Baramukije mwese abakunzi ba STV ya turakunda turondera mukije ndagihunda bakunda murabizi ko dukundanye kandi cyane rero umunsi juste je muribuka ko byabaye umukobwa yambwiye ko tuje kumurondera Mahinduka harahazi rero bisa nuko dushise mbere nahanyene muri ibi bice rero tuje kumurondera bikunde ko bamuha telefone yiwe abanyene muri izi nzu nyene ziri ngaha nize mubonye ko atazi bifitihera cyangwa tuce tunamubona yego mani ko kandi ujya mutipe kepe n'uyo nyene hari serie ba mutipe n'uyo nyene yama yambaye fresh ni muji sese mustar ari musana nyene ngo Mahinduka Mahinduka ibiki none mwebwe ko mbona muje n'amakamera nibiki none amahoro tu amahoro gute kambona muje n'ibintu by'amakamera na kimwe none kamera birashika rero kamera urayiti bon yari yaragukumbuye none kwanza kuri ngaho wambaye fresh wagombuje he muje na hindi ngaha nyene nta hantu namwe ngomba nje ya uruberewe tunyene wambaye ko nyene asante sana ariko mpengo munteye ubwo fifi nibyo byiwe no kuberwa no kumenga uraryoye cyane umubonye Dega nimba twarahebanye nibisigura ko twankanya kanuka Mahinduka takwishije amajambo rero sorry kwanza kwa twaje takubwiye ariko nta kibiti umuntu akuronderera wumfashe ukaza gatonya ahantu tugenda umfashe ikintu cyatunaniye juste ukadufasha tu we nta muntu mfitene beef kwe oya sindavyibaza ko turi mwaka mushasha kwanza umwaka mwiza urakoze cyane namwe mwaka mushasha kandi namwe ndabona mwaberewe ni byiza cyane merci so naga surprise ndakufitiye ariko keza ariko ndibaza udukundi woza tukajyana mengo biranteye amakenga nta muntu mfitene ikibazo none kubera ikibasi mutigeze munyandikira nimero so nta mpamvu yo kukwandikira sanzwe nzi ko nje kukuraba nasangura hanyene nta mpamvu yo kurira kwandikira ariko singomba ngo ari kunsanga nga naco navuze ati fifi tugende uko nyerere dusanze adahari none mani kumenga ugomba utangura ibintu byo gukara ntago ngaze nawe nibiki ntugincirire umenyereye nawe sawa tugende n'ivyaba batari ngwane tugende sawa ntari ndabona ko mwese muraberewe gusa mwarebanye ko ari muberanye mwese mwari bagufi nka jewe mwari muberanye gusa mwari kubyara umuntu ari musi wanje gatoya
none nko mwari muzi ko muza kunsanga hajya kwanza uwo mushatsi ni muri umumere man mabuja wewe ntakubura ko aga plante nimba atari perike no ku ruhanda rushe kwiye ko tudashika no tuge oya jaji sibwo babwikimara basi mwegere basugendera mwakeye akeya byaraheze mabuja uraberewe urakunda mkono mmoja kweli mkono mmoja kawaida mwasarishije sana kwiye ibirometero nka bitanu tufate moto oya dufate moto mangwa turashitse nta kibazo kusanyane turashitse gusa hari izuba ryinshi mwe mutambaye inkofero sinzi ko mubyumva turatinya izuba nuri umurundi none kandodo ahantu nahuze ndahazi ngo none nana kimwe nagihari sorry ngagonyuka ingana kimwe nta kibazo mana turaza kumusanga nta kibazo ni bikimwe nta none wiyotiki nakimwe tugende rero nta kiyo mukorera kweri hangu imbere ngahanze bro vipi tuganite na makamera nini vayos muri twari tuza tuyaga kandi muri wese nani wamuja mingo kwanza kwa kidogo ubabwi wese nani uragwaye muri twarete mana yanje ugwaziare karabaye ingo basingo ingo nana kimwe gatoyi ubona mutune yaramuze we ingo ndakwereke basi utamubonye je ufunga ingo none surprise safi fresh ndashima cyane safi waranyege imisi myinshi kwiye kabinaho kaja kweri meze neza cyenda ndashima kwe nuriye muntu wawe ego nzane manze mumvire mutenda mutaramuke mujariye sawa bro nta kibazo nana kimwe ubize twazanye bisasu nabizeye muntu murinda munyiba ku mutaga riva sawa lole miri ni bon ubona ikikuzaye n'igiki ikinzanye waramutumye umuntu ibintu byose byahereye imbere ya kamera ndakubaza ikinzanye ari giki aho ntarabibona mwe kubera ko mushaka kwiboruka mu mutwe ikiyuze kikuzanye ari giki urinda ubaza kikuzanye ari giki ndagira urakibona uzavubura n'umugabo ntuzi kuvuga buke buke nta mugabo ngeneye ndakwisabye namubwiye no muteye ni yarongugwa we no umugabo ngeneye twe turabakisa ngeneye subutu sawa mabuja sawa so vuga si byiza umvirize kinzanye uyu mudemu ejo hamwe twava ngandi baduravyibuka juste twavuze ko tugiye kumurondera Mahinduka rero nivyakunze ko tuca kujayo kana numva ndushevje manambwe ati nivyo ukunda kufatira nawe mu barabara juste gen nahe je ariko kazi kanje nta kibazo je nzota nubwo mfata fo mbere ya kamera ntaco bitwaye ntaco rero umusi yamuzanye tuve kumuhiga abantu nta kibazo udamukangura n'abantu baryamye ngaho araza na fifi ngabo bambuzana ngomba kwigira bantwara telefone yanje ngo hari impuzu ngo hari ideni ngumufitiye jewe ndabwira ati jewe rimba Mahinduka gufitiye ideni ujya namaze kuba ex wanje nago tugikundana genda bumenyane nawe agenda ko na telefone agenda ntwaye none ivyo bintu bisigura ko je by'iwanye mu bivugane mu mpe telefone nta kindi kingenza hamafata inzira yanje ngenda atari ivyo hara sesi kamaraso ngaha sishemake sivyo mili turazi mu bisanzwe igihe mperuka murazi ko navuze buke buke kandi ubu sishaka kuvuga cyane nabwiye cameraman azimye kamera aranga utamubwiye ayizimye ongea pole pole wewe ongea pole pole na wewe sio simu yako useme sio simu yako wewe iko na simu yako kuzidia wewe kama iko na tajijua mimi nilikwambia kama iko kuleta 10,000 ni yangu sema pole pole bingwa wewe ndani faranga zako wewe ukaninunua simu wewe ananua nini nani simu taki na simu taji chenye nataka ni simu yangu unanifata wari bwambone kubusutwa nararonga telefone yawe banzurindire phone uraza kuyironka sasa koresha umwanya rero Mahinduka kwanza ndakumenye kubera niko ndacanganyikirwa kubera uno mukobwa umukobwa yari yancanganije sana avuga amajambo menshi wewe vuga ibyo uvuga ntusire kumvuga avuga amajambo menshi best surapunguza urabe akana gufunguza agenda babaye wiki nzima telefone iri munzi wawe abandi telefone aho ikubwira shamubwira icyo mubwira ureka kundana ga discipline mugeze kuzana nawe ku kazi ego amukozi wawe ego eske ujya musurazi ko naenda kwizewe
yego haheze hafi umwaka uti muri 2023 ari 2020 warampoteye muri igisagara cya Bujumbura uvuga yuko utazosura kuboneka kugeza iyi saha rero burya nafashe umukunzi wawe kandi uyu mukunzi wawe ashobora yajyaye yishura ibintu byose we watoye singira umukunzi wiwe nakubujije nari umukunzi wiwe nandi mu ex bisigurike kunsanga mu rupangu rwanje kuza kunyaka telefone ubu muri aka kanya ni wamuzanye si wamuzanye nije namuzanye nyene undazi murakundana nibyo bikura aho gwaruje naguhiga urukundo umbwira ikintu ciye wawe nta kindi cyakugenza wagenza wari urukundo sinkunda munisikiriza nisipendi sindubukunda umukobwa w'ishishi nkawe rubandanya umbwira ikintu kimwe sawa ciye uyu ubu icyo namufatiye ni kimwe namufatiye telefone ye cendi ko ncisha make nawe kavuga meshi kandi nkuko we waje bukebuka ndashavuye uribuka ideni wowe umfiteho cinda gibuka umfitiye ngahe nibanga singoma ndavugire ngaho ariko kandi imbere akamera barayavuze none ndabizi ko bayavuze ariko je ndayazi kandi nawe arayazi kandi mba barayavuze nibazi ko batihenze nimba bo bari kumwe ya bandanya jide ndagibuka yego hoho bidaciye ku ruhande na hariya urava ngaho undishe cyangwa twandikiranira urupapuro kuzondiye so je ndibaza ideni mukuritora mukuriyimpa twaravuganye umwanya nzokurihira kandi nizere ko hataragera urupapuro ndarufise twaranditse none mane nkubaza ikintu kimwe ukacumboroka no kuri phone none kukubroka ivyo ntaco bitwaje iciza je nuko ndakuriha sana ucumboroka escrow sana kwe umva bro itariki twavuganye nizere ko itaragera ukwezi twavuganye ni kuranagera kwezi umviriza apana ivyo zo kuzana ngo muri 2020 ye telefone yanje sinzi na kimwe kumbe vya bintu ni vya grave uyu rotuba ndamwiyahurira ko bigahera nakubwiye kideni wavuze kideni ugibuka icyo si kibazo n'umusi nturagera n'itariki mwandikiye ko nturagera ucuza kunorera telefone yiwanje none telefone yiwanje uwo nashaka n'uyu kazima wamunzaniye wewe ivyo wanje nawe vyaheze mbeda kubazi indwi telefone yanje yicaranye ngaha mu nzu uwo yirihira ategezeho kuriha kuko amafaranga nawe amaze igihe kinini yamaze igihe kinini kandi isango mwavuganye itaragera isango yarageze nze kuzana umupapuro nze kuzana umupapuro ushaka ko ndarufise turaza kuruzana genda basuruzane kugira ngo ibintu bive mu nzira none sivyo twiyandikiye sinyatire yiwanje niri ndasaba ikintu kimwe cameraman wozimya kamera oya we ntungaye ubugufi genda uruzane ntungaye ubugufi n'ubuto buto aha kuri telefone yiwanje nose genda kuvunguye we nuruzane agaduruze je ndarushe mu mutwe indwi yose nakoresha telefone wumva we kano gahungunani je sinzigara yasanze mu nzu Wamuhungu bwawe ndabunana mwana fifi ngo bamba yigira abantu bamana mureke basaruzane turabe fifi uduta kuzana abantu bose ubonye umviriza simfa kujana abantu bose mbonye umviriza benda gahoro kulipa we hamwe dusange turiko zitaragera bavuganye mutaniripa nana takulipa nyiye jewe muwabitoye ndimwo mubate imuzu ndimo mwarazimpaye twarazambaranye sawa ikintu cya mbere wonyine misi heze ni myinshi urupapuro kuva muri 2020 bitse urupapuro utazokuzana amahera no kuntu wamborotse 2020 buturi muri 2023 nimbe barashobora kurutwara cyaho narusitse ndaruhutse mana yanje bro acha reka manyanga urizi ikintu kimwe ntawe bwereye kandi wemera ideni ntabari suma yakugezana urukaratasi turabigiye cyagereye mbere umva je ndakubwire nimba noba nakubrotse cyane nakubrotse kwanza ntuzi yuko nakubrotse je telefone nta niyo ngifise ugomba waza abagenzi biwanje bose je telefone barayinyivye nakwandikira nkabona ko ndi block jewe nta telefone ngikoresha ivyo vyumve ahubwo mitwe ni iwawe wewe ngo ngiye kuzana upapuro ahubwo n'umwanya uza kumbwira ngo na telefone barayivye note ndakuye nyaruka je kuzana telefone we fifi twubahane sawa fifi ndababaye telefone ndwi base nariko ndayikoresha fifi mumenyane basi zana telefone yiwanje byo nabindi calm down ntungaye ubugufi umviriza ndi mugufi telefone yawe ndayikuza umviriza ndurindire gatoya kwa Kristo mwanya kuzana telefone Mahinduka uremera yuko biza kuba byose direct kandi wagamahera urazi ko yazi jewe ivyo ntangora reka mbanda muzane telefone we muzane nanjana nije nawe wewe genda zana telefone subira kukorana muri wanje ndakwereka ndasubira kubona ngo urukuraza kwa best ngo gutora ibyo tora
ubusuma gusa nta n'isoni fifi nawe wenyene none bose fifi ubona ko telefone kwa Mahinduka tutaruka munindwi yose ngire gute gasha uvuga mu kiratini ngire gute ushaka mu kiratini ngire gute mwatoye amadeni kuzana wari wambwiye ngo ndamuzanye uyu wari uzi ko tugikundana jewe waratoye amadeni ivyo je navyo nipata simu yangu haruko biziko biraja mu nzi Biriko biraja mu fone si uyu mwese burayibona yo natwaye nange neza warakamenyesha nubwo uri kurakagaye iyo ni simu yangu sha ifone ni uyu mukobwa kandi ikindi naco nije wari zukuri no je kunani nayifashe umviriza kunani nayifashe si nta mpamvu yo kukumviriza je nta mwanya afise vugana n'Amahinduka so wantumye namuzanye vuga bukibuke ntutumenera wewe nawe ndakakundusha reka kundusha amazindwi yose telefone wanje ntayikorako ntabwo uzi ko ariyo yari intunzi aha ni Bujumbura pete iyi mikro yimenye nibyo wanjye kumenya biragusha wewe manzurindire gato irutiki azifone kujyana irutiki je nta mahera mbutse iyi mikoro irutiki umviriza iyi telefone iyi telefone y'akabazira rimwe imbere y'abantu kandi abantu ndibaza bariko barayo telefone tafise imigambi nta kamaro ifise yo atogwara je n'ibindabo ibindabo ni telefone yiwanje cyane gose je ndarambiwe sawa muza je nta mahera mbuze fifi kandi nta mahera mbuze gusa nari nashatse kubereka igihari ko gishoboka cyose ifone kuba narayifashe naberetse ko byakunaniye kuzana urupapuro mwandikiraniyeko waratakaye wone ntabwo afise rero uri inyuma biragusha warantesheje umwanya ndi umu ex nyene nawe warantesheje umwanya ko nta jambo afise telefone yaje ayifatiye dunyurirwako ubu nta n'ijambo ufise uha umusheri wiwe mureke kubyinjiramo ivyo vyabaye ex reka kubyinjiramo umunyamba waratumuye kajya wumva gafise ijambo vyihoze bro reka vyihoze reka tubandanye n'ibindi meshi fone je ndayitanga fone je ndayitanga ikindi naco je nta mahera mbuze kandi amahera yo kugura si cyari cyo cyose ndayafite fata telefone yanje wari wayitwaye kuyikoresha iki ndabereke yuko byose bishoboka gute kandi atari bwagere ko tukuriye reka mbwire uyu azana imisi tongozwa je sinongozwa uyu rimwe na rimwe akora neza n'undi musi agakora nabi ubundi musi rero nawe ndakubwire kazusura kuzana bari bo bose uyu nari kuja kumwironde ubu nari nafashe phone umuntu ari kumunzanira yari we ntivyari kuba ngombwa yuko ucuzana abantu uraza weze zanye nde none nazanye nde azanye uyu tano uzibona ibintu bankorera wowe ko wamuzanye uje gutora telefone yanje hajya nari kukunimbura ahubwo narakubashe gusa nakweretse icyubahiro ndakuba ndabwira ati telefone ndaguhaye yitware imisi imaranye uzomenya ikintu kimwe uzomenya ikintu kimwe kinachamia ni kamate baba upo achamia ni kamate ni ya kwangu najua chenye kimwemo ndani hapo unanisikia na unanifuata kwa makini nipatie simu yangu mkundu wa nguruve ipiripiri barishizemo amazi rirahora nenda huko gusa nawe warasarishije sana ndakiye guca ufata telefone fashe ex wawe niwe yategezwa kukunyereka none umviriza turi babiri je nawe n'uri katwumviriza kandi uyu niwe yafashije no kurondera ex n'abandi baza ko baravyumva bavyumva gute kari je nawe dufitaniye ikibazo turagifitaniye mugabo bya bro uremera mu mafaranga cyamahera ndayemera igihe ubaza kari kiye igihe ndabizi ko twanditse ariko nibaze ko hataragera urupapuro wagiye urarubura umviriza pana ngo urupapuro narubutse hari ikintu ushobora kuyemera uri ndani n'abakubonye barahari nezijya mpuzu best yambaye arashobora kuvuga yuko atigeze azigura ari wazimuhaye kandi zavuye iwanje nizi yambaye ni umupira wambaye ni wamukoreye irogo y'uyu mupira wambaye ntabeyutse ntivyavuye iwanje byavuye iwawe ese kuzome uribaza yuko je bivyoherera nga amafaranga itruwa sami siyo wese ntayutse ivyo singorane muto ivyo singorane je ndibaza nene mba mahera ndayemera ingorane iri hehe karero nkambwira ikintu kimwe je shaka kuvuga meshi meze nabi mwi minsi uyundi munsi nkubwira ikintu kimwe hari umunsi uzombona neza cyane kandi rero icyo nyanda kubwira tuva ngaha dusinyiraniye n'abantu bari ngaha yuko amafaranga dushinze irindi isango ntabandubuka irindi sango gute kandi twararishinze de wewe uko wibuka twashinziriye jewe itariki ndayibuka no ku rupapuro iriko kandi kubivuga ku munwasi nimba uvyemera utavyemera ntago tumuzozane kwawe je urupapuro rwanyu nzoruzana kwanza hageze je nzokuri umviriza mirara vyumva wewe uzomuha urupapuro ubunyene niwe azoza kunyishuriza kandi ndazi muzoza muzananye Jevze ndibaza kweri iwanje je nta ngorane kuko amahera ndaza aho nzoyakura abantu bose baravyumva iyo singorane sawa naco wewe urazana urwo rupapuro turabiyo tariki sivyo uko yavuze ko imbere yaruriye wowe tuzana itariki turabe ukuntu imeza mintu bizogende neza deje nako rizuba rirerire wegende ujya mavuze kugwaye nabi kandi yaba ntameze nabi abose najyanda batatse
habaho impiri ura mwese nabaho impiri na ex wawe ko mwaramba baje gushikana ex wawe nyene yambwije ukuri yuko wewe uri Mahinduka nyene nkuko wiyita gusa iryo zina sijena wewe ni wambwenda gukorera yoro ariko ntavyo nari nzi yuko bakwita Mahinduka ntabwo byari bihuriye n'ivyo turimwo mu sawa rero ideni wibuke yuko ideni ntirihera no Wamuhungu ivyo ndabizi mwavyibuka ivyo ndabizi sawa je reka ndakubwira ikintu kimwe birihe ngo itariki kagera nawe waza umviriza ikintu ndagutuma urupapuro arukwereke je kwera narubuze sawa nanakiyo waravyemera mani ushaka n'ubugenzi buzoce bupfa ubugenzi bw'iki ani n'amahera makeyi sindaguheraniye nzokuriha none Samira yabuze hazafata ico kirato apati kabutura apati umupira nayarimwo ngabo narimwa nayarimo gute isayo nyene iri muri 50 miri nta nafona afise none tayo mfise ega amahera naba muri telefone gusa cyane cya kubarugo cyo nzisho niko nemera ko nzokuriha hanyuma bo baye matafone ufise kandi wese wambara kandi wambara n'ikintu nagukore ntiwanandishe ese kurumva ko kabaro je none nimba nakurishe ukanyemerera kunkopesha je nkemera ko nzokuriha ngoranira he ndagwaye yabo no musi bisanze ntagwaye tuguca twicana je nawe none twicanye twari gufata twese kandi ivyo reka biherere ngaha Rakindo arondera igipapuro mwanya munini tuko turaharira ku ivyo bintu ex wawe yagiye nawe tumuka ya usigara amahoro bro kuko ivyo ni ibintu bisanzwe kwe mani za muratora amadeni muri hangane nka twasamira ungana uko kwe none ikiza nuko mbona ati azova ha canke sawa tugende uzonyera urwo rupapuro urumva sawa nakunde gataye sawa kuzi ba STV makoze dukikirana turabakunda gose ciao ciao STV, every story matters.